mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imyigaragambyo biteganijwe ko izamara iminsi 6 abanyarwanda bajyayo guhaha basubitse ingendo kubera impamvu z'umutekano. Ni ukwihangana tukihanganira mu gihugu cyacu nese tuzajya aho tutari kubona umutekano. Inzara nuko nyine nuko Imana yo mw'ijuru yo yonyine niyo ifite ukundi kwiratuge. Umwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri biteganijwe ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rufata icyemezo ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ku mushoferi ukekwaho icyaha cyo kwica agonze umunyamakuru John Williams Ntwari. Tukiri mu Rwanda haragaragara ubwiyongere bukabije bw'indwara y'ibicurane. Harimo abaturanyi benshi babirwaye, biri gufata nk'umuntu nyine urwaye nka malariya, bikuza n'umuriro, inkorora, ndi gukeka ari nk'indi ndwara hari yaje kuko ntabwo gripe narwaraga yangeraga gutya. Abaganga baravuga ko ari ibicurane gusa byazanye ingufu. Inkuru irambuye ni mu kanya muri aya makuru y'iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, wiriweho? Mwiwe Veniste. Muri Burkina Faso abantu bashika kuri 25 ahanini bagizwe n'abasivile barishwe mu gitero cy'abakekwa kuba abajihadiste cyabaye mu mpera z'indwi irangiye mu buraruko bw'ico gihugu. Buramatari w'intara ya Seno ubwo bwicanyi bwabereyemwo Lieutenant Colonel Rodolphe Sorgo yavuze cyo ku munsi wa mbere ko komine ya Bani yatewe n'abakora iterabwoba ku munsi wa gatandatu. Avuga ko abasivile 22 hamwe n'abapolisi 3 bishwe, abandi barakomereka hamwe n'ibikoresho byononekaye. Ibi bitegera bishasha byiyongereye inshuro zirenga 2 ku vya mbere byatangajwe ku munsi w'Imana by'abantu 12 bishwe. Ku munsi wa gatandatu nyene abajeje umutekano muri Burkina Faso bavuze ko abasirikare 6 b'ico gihugu bishwe n'igisasu batezwe mwibarabara mu buraruko bw'ico gihugu. Muri Sudani abanyesudani batari bake barakoze imyerekano ejo ku wa mbere ku mugwa mukuru Khartoum biyamiriza ko Sudani yongera kunagura imigenderanire na Israeli. Ibaye inyuma y'aho mu ndwi iheze umushikiranganje w'imigenderanire wa Israeli akoreye urugendo rutari rwitezwe muri Sudani rurangira abategetsi b'ibyo bihugu bibiri bumvikanye ko ibihugu byabo bigiye kubandanya mu nzira yo gusubira kunagura imigenderanire. Abakoze iyo myiyerekano bavuga ko umusirikare ari ku butegetsi muri Sudani Abdul Fattah al-Burhan yahemukiye igihugu. Basaba ko Sudani guma atamahoro ifitaniye na Israeli ndetse atano kunagura imigenderanire yayo no kutacemera nk'igihugu. Mwebwe hanze y'umugabane wa Afrika ni muri Turukiya aho bahitanywe na nyamugigima yabaye mu bucagucagu bw'ejo ku munsi wa mbere biyongereye gushika ku barenga 2,300. Abategetsi bavuga ko abandi baharurwa mu majana bashobora kuba bakiri mu bibomoke by'amazu. Igice ca Gaziantep hafi y'urubibe na Syria nico catanguye gutegwa n'iyo nyamugigima, gikurikirwa n'indi yumvikanye ku birometero hafi 100 mu buraruko mu masaha y'inyuma ya saa 6. Ku mpande zose z'urubibe abanyagihugu bashwa badukiye hanze mu mbeho nyinshi, imvura hamwe n'urubura rwa neje rwazindutse rugwa. Amazu menshi yarasambutse. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yavuze ko amazu arenga 2,800 yasenyutse. Nayo ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ugutana mu mitwe gukomeye kuriko kuraba mu ntara ya Donbass iri mu buseruko bw'ico gihugu. Ibisagara vya Bakhmut, Soledar hamwe na Vuhledar nivyo muri iki gihe ari urubuga rw'intambara. Buramatari w'intara ya Donetsk Pavlo Kirilenko yavugiye kuri televiziyo ko Uburusiya buriko burasuka abasirikare bashasha ku rubuga rw'imigwano kandi bariko barasenyura ibisagara byo mu ntara yiwe. Abategetsi ba Ukraine bavuze ejo kuwa mbere ko Uburusiya buriko burarunda abasirikare ku rubibe na Ukraine cyane cyane mu gice c'ubuseruko n'uburaruko bushira ubuseruko kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere.
bavuga kandi ko bwoba buriko buritegurira ibitero simusiga imbere y'uko umwaka urangira intambara itanguye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri. Umuvugizi w'iperereza ry'igisirikare ca Ukraine Vadim Skibitsky avuga ko Uburusiya busa n'uburiko buratororokanya abandi basirikare baharurwa hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500 biyongera ku bandi bashasha ibihumbi 300 binjijwe imbere y'igihe c'imbeho. urakoze Aloise Bigirimana. Mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika humvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com no ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresse yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imyigaragambyo biteganijwe ko izamara iminsi 6. Abaturage barinubira ibikorwa by'ingabo z'umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika. Iyo myigaragambyo yagize ingaruka ku rujya n'uruza rw'abambukiranya imipaka ihuza u Rwanda na Kongo ku ruhande rw'umujyi wa Rubavu mu Rwanda. Byifashe gute kuri wa kabiri? Inkuru irambuye Gloria Tuyishime. Ni umunsi wa kabiri w'imyigaragambyo iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Urujya n'uruza ku mipaka yombi mu mujyi wa Rubavu rwagizweho ingaruka n'iyi myigaragambyo, nubwo tutabigereranya n'umunsi w'ejo wa mbere aho abanyarwanda bakora imirimo yabo mu mujyi wa Goma bahindaga umushyitsi bajya kwambuka imipaka. Gusa no kuri uyu munsi wa kabiri ntibitandukanye cyane, kuko kwambuka kuri bo bivugira ko ari ugushyira ubuzima bwabo mu kaga. Uwageze urabona abaturage bakora imirimo y'ubucuruzi, abanyeshuri n'abandi bari kubanza guhamagarana ngo babanze bamenye ko umutekano mu mujyi wa Goma umeze ngo babone bambuke. Abenshi mu banyarwanda bakora ibikorwa byambukiranya imipaka muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bagiye mu mirimo yabo bakerewe kubera kutizera umutekano wabo aho mu mujyi wa Goma. Inzego z'umutekano nazo ziryamiye amajanja ku buryo butari busanzwe, aho umubare w'abasirikare barinda umutekano ku mipaka yombi mu Rwanda byabonekaga ko wiyongereye. Imodoka zitwaye abasirikare nazo zikomeje kwisukiranya ku mipaka yombi muri uyu mujyi ngo hato hatabaho kuvogerwa ku ruhande rw'u Rwanda. Aba ni bamwe mu baturage twasanze ku mupaka w'u Rwanda na Kongo uzwi nka Petite Barriere. Barava ko batizeye umutekano wabo, gusa nta yandi mahitamo bafite kuko ubuzima babayemo barya ari uko bakoze. Oya ndaho dufite umutekano. Bimeze bite? Mbese abakongomani ni ugusahura abanyarwanda, ndakindi bagambiriye no kubica, mbese nta kindi bari kugambirira. Ndo bashaka abanyarwanda twagerayo, nta kundi twabigenza.